ubundi kuri radio Nderagakura. radiyo Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uba uriko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwe mwese muri ko muratwumviriza ndabakaze kuri ano makuru yo muri nojoro mushikizwa na Vision Rupia fatikanije na Karoli Bigirimana muhinga bw'ivyuma bikuru biyagize. Abagendana ubumuga ngo barakwiye ko boshigikirwa kugira ngo babeho neza nk'abandi kandi ngo icukoreye ugendana ubumuga ubigikoreye Imana. Ivyo bishikizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mugiye kuri uyu wa mbere igerekezo rya 10 Ndamukiza hahimbazwa mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga usanzwe uhimbazwa ku igerekezo rya 3 Kigarama uko umwaka utashe. Umuganga CNDD-FDD wakiranye ugweze ibikorwa bidasanzwe gisasa y'inama nkenguza amateka y'u Burundi yabereye kuri wa 10 Ndamukiza umwaka 2023 mu ngoro y'amakoraniro mu ntara ya Gitega bagashimishwa n'ingenderero abakenguza amateka abakungingo bashitse ko aho batoye nyakubahwa umukenguza amateka Nkunziza Fabrice yatowe mu ntara ya Rutana ngo abe icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka akabasubiriye nyakubahwa umukenguza amateka Siriake Shimirimana yatorewe ayandi mabanga ahambaye y'ukubicegera c'umunyamanga mukuru umugambwe CNDD-FDD muraza kuvyumva muri ano makuru. Umushikanganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana arasaba abajejwe indero bose uhereye ku bayobozi b'amashure gukora ibishoboka byose kugira ngo intebe zigugwe uko byari byategekanijwe gutyo rero abanyeshure baronke aho bicara. Ngivyo bikuru bigize ano makuru mu kanya gatoya ni nkuri mwimwe ukwaye. Dase kwifuriza ijoro ryiza kaze kandi kuri ano makuru abagendana ubumuga ngo barakwiye ko boshigikirwa kugira ngo babeho neza nk'abandi kandi ngo icukoreye ugendana ubumuga ubigikoreye Imana. Ivyo bishikizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe kuri wa mbere igerekezo rya 10 Ndamukiza hahimbazwa aha mu Burundi umunsi mpuzamakungu hariwe abagendana ubumuga usanzwe uhimbazwa ku igerekezo rya 3 Kigarama ku mwaka utashe ukaba himbarijwe rero muri Fondation Uwiragiye iri muri komine Kabezi intara ya Bujumbura inkura mugenzi wacu Aloyizi Ndayisaba. Mu majambo atandukanye yashikirijwe mu ntumbero yo guhimbaza uwo musi mukuru uwahariwe abagendana ubumuga, Sylvie Uwiragiye arongoye Fondation Uwiragiye yahimbarijwemwo ivyo birori yasavye umukuru w'igihugu ivyo yofasha kugira ngo ico kigo gikore neza. Nyene cubahiro nkuko mwavyumvise turagira intambamye nyinshi muri iki kigo. Ni kigo giteye igomwe koko baturonkeje amatara abana bacu nubwo mubona batabona bagakorera ahantu hari umuco barabibona. Hari ikindi kitugora cyane amazi. Murabona nyene icubahiro twegereye Tanganyika bashoboye kutudugiriza na makeya hano mw'iki kigo turahimbagwa. Twagomba kubaka ivuriro vy'ukuri ryo dufashiriza aba bana. Baragwara ibintu vyinshi cyane. Nawe mushikiranganje mu vyajejwe harimwo agateka kazina muntu Imerde Sabushimike yashimiye umukuru w'igihugu we yemeye gutera iteka ivyo birori acabonera aho mbere no gusaba ko leta yogira ici bafasha kubijanye n'ibikoresho abagendana ubumuga bakenera. Turavye igitigi c'abakeneye gushigikirwa n'ingorane ziba hanze turemeza ko impinga ikiri ndende. Dufatiye mbere no kuvyashikirijwe n'abagendana ubumuga ubwabo muri za ngendo abashikiranganje bagira mu ntara zose barashikirije ibibazo bafise kubijanye no kuronka ibikoresho byo kwiyunguruza ndetse n'ibindi byankenerwa kandi ivyo navyo bisaba uburyo bwinshi kugira ngo abo bantu bitabweho kurusha bityo nabo bashobore guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cacu na kare nta n'umwe dushaka ko asigara inyuma mu migambi yo kubaka igihugu
no kurwanya ubukene. Amaze gufata ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko abagendana ubumuga abatokwihebura kuko Imana ibazi, acasaba mbere abakomeye gufasha abafise ubumuga. Ico ukoreye umuntu wese afise ubumuga uyikoreye Imana. None ico gikorwa c'Imana ko ari wewe yatumye wagikoze, kuko Imana yarashizeho abatagira amaso kugira ngo natwe tubabonere, igira abatagira amaguru kugira ngo tubabere amabekiye, abari twe tubabere ibitwazi, igira abakehabwenge kugira ngo tubabere ubwenge. None ubwo hari ico turiko turakora, nico gituma nagomba kubanza gukengurukira abamaze gutahura ico gikorwa c'Imana. Nayo kubijanye n'ibibazo Fondation Uwiragiye ifise, umukuru w'igihugu naho yasavye ko hoba gufashanya kugira ngo izo ngorane zihere. Nibaza yuko mwumvise akamo yabateye, hagiye kuba yikoreye uwo muzigo. Burya natangwe kumubaza ikibazo, mbega mwaributse gushiraho akavuriro gatoyi kugira nk'iyaba bana bagize ibibazo baronke abaca bavura vuba. Bati twaragakoze gatoyi, bati mugabo ni kamwe ko gutabara gusa. Mugabo aca bambwira yuko bafise umugambi wo kugira ibitaro kugira ngo bace bavurirwa hagufi. None nk'uwo muzigo tubahe bonyene gaye, twese duhundare ko kuri uwo muzigo, uwo mutwaro bemeye kwikorera, ko batugiye imbere natwe tubaje inyuma. Umuntu yaje muri iki cigwa agende agize ico abwiye umuryango kuzofasha kugira ivyo bitaro vyubakwe. Mugabo twese tugiye tuvyumvikanye, tuzogaruka tuje gushira kwibuye. Mwamenya rero ko uwo musi mukuru wahimbajwe aha mu Burundi, mu yandi makungu ukaba wari wahimbajwe ku igenekerezo rya 3 Kigarama 2022 kucivugo kigira giti tuje hamwe twese duhindura isi yacu bidufashe gushika ku iterambere rirama abagendana ubumuga badasigaye inyuma. Mwamenya kandi ko umukuru w'igihugu yaciye afashisha imfashanyo igizwe n'umuceri, amakinga y'abamugaye hamwe n'amamoto y'abamugaye ikigo Fondation Uwiragiye muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura. Aloise Ndayisaba ku bwa radio Nderagakura. Aloise Ndayisaba tukaba tugukengurukiye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye arashimishwa n'ibikorwa byo gukariza ubwenge abakozi ndetse no gutanga imiti ku ndwara zitandukanye bikorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS mu ntumbero yo kubungabunga amagara y'abantu. Abishikiriza mu gihe iryo shyirahamwe rimaze imyaka 60 rikorana na leta y'u Burundi. Angeline Ndayishimiye hakifuza ko gufashanya kwa OMS na leta y'u Burundi kotera kuja imbere. Muri imyaka 60 irangiye dushira mu ngiro imigambi yo gufashanya hagati y'u Burundi na OMS, abahinga mu gisata c'amagara y'abantu barakarihijwe ubwenge, turaronswa ibikoresho n'uburyo. Ivyo byose bikaba byafashijwe kugira ngo abenegihugu bagira amagara meza. Kukaba nkako muri iyi myaka irangiye ishirahamwe OMS ribaye imbanza guseruka mu kurwanya indwara zibiza vya korera, Ebola n'ikiza gihitiye ca coronavirus. Muri ivyo bihe bigoye hose ishirahamwe OMS ryarerekanye ubutwari bwo gushira ingufu hamwe n'abo bose bafise ubushobozi n'abafise uburyo bose kugira ngo mu maguru masha ibihugu vyacu bifashwe mu kuronswa abahinga, ibikoresho vya nkenerwa hamwe n'imiti. Turashimishwa kandi ko ibihugu vyo kw'isi byateye intambwe zigaragara mu kurwanya izo ndwara zibiri. Icifuzo cacu ni uko gufashanya byobandanya hagati y'u Burundi na OMS bitere bija imbere cyane kugira ngo tugabanye igitigiri c'abantu basinzikazwa canke bahitanwa n'izo ndwara za malaria n'ikiza ca sida. Dushigikire ibikorwa bifasha kugabanya impfu z'abavyeyi ndetse n'abana, na cane cane murazi ko hariho abavyeyi bapfa bariko batanga ubuzima, no gushigikira imigambi yose yo kurwanya indwara zitandukira ndetse n'izandukira. Amakuru twabateguriye arabandanya. Umugambwe CNDD-FDD wakiranye ugweze ibikorwa bidasanzwe gisasa y'inama nkenguzamateka y'u Burundi byabereye ku mugwa mukuru byayo kuri wa 10 Ndamukiza mu 2023 mu ngoro y'amakoraniro mu ntara ya Gitega. Bagashimishwa n'ingingo y'abakenguzamateka bashitse ko aho batoye nyakubaho umukenguzamateka Nkurunziza Fabrice yatowe mu ntara ya Rutana ngo abicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, akaba asubiriye nyakubaho umukenguzamateka Siriyake Shimirimana
yatorewe ayandi mabanga hambaye yo kuba icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD hakaba ari kwigerekezo rya 22 nzero umwaka wa 2023 mu ikoraniro kaminuza risanzwe aho ayo matora rero akaba yabaye inyuma yaho asabiye kuremurwa mu mabanga yahoramwo nk'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka kugira ngo yiteho cane amabanga mashasha. Umugambwe CNDD-FDD rero ukaba ukeje umukenguzamateka Fabrice Nkunziza yiziguye kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi, ukaba mwifurije rero kuranirwa muri ayo mabanga mashasha. Umugwi Severe uremeza ko ufise ivyemezo bikwiye ku rupfu rw'umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu ari we Charles Ndizeye rwari rwateguwe rero n'ubutegetsi bwa Michel Micombero. Ivyo bivugwa rero na Pierre Claver Ndayicariye harongoye Severe, hakaba hari mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa mbere aho yavuze ko Charles Ndizeye yishwe arashwe hacari hakurikira ubwicanyi mu gihugu cose. Harabaye imyiyerekano mu gihugu ivuga ko Ntare wa gatanu yazanye n'abacangero abamercenaires abanyamahanga baje gutembagaza intwaro ya Repubulika ya mbere. Ica kabiri cabaye ku mugoroba w'itariki 29 ukwezi kwa kane mu masaha 3 saa 4 baramukuye muri iyo nzu yari yapfundiwemwo novuga mu gikoni bamujana mu ikambi kera yitwa kompanyi komando y'Igitega. Niho muri iryo joro nyene yagandaguriwe bamurashe, hanyuma amaze kugandagurwa yaraye mu profani kw'irembo muri twa tuzu duto bita gerite. Hanyuma mu gihugu cose hacatangura ubwicanyi mu gihugu guhagarika abantu bita abashaka gutembagaza ubutegetsi, bamwe babita abamayimurere, abandi abacangiro baje gukorana n'umwami, abandi bakabita amenja. Amajambo yagenze yarahindagurika ku munsi. Ivyo mu Severe bikura mu nyandiko ifise ikabikura no majwi twakuye muri radio y'igihugu kera yitwa Voix de la Révolution. Umunsi agandagurwa wararongoye ikambi wa mbere komanda Jerusalem siwe yari mu manuko iri mu za Rumonge. Hanyuma uwabonye ibyabaye muri iyo kambi yo joro yari umukomanda wa kabiri yitwa Onesphore Ntabiraho, yari kapitene. Niwe bavuga ko yamurashe isasi za nyuma zo kumuhosha zashika 3 mu gahanga. Mu majambo make rero urupfu rwa Ntare wa gatanu barateguwe. Murazi ko buramatari ari jewe mugacubesha murakunda umukuru w'igihugu wanka buramatari wanjye nicariho cyane niwe mukuru w'ubutegetsi bw'igihugu mu ntara mugaca wigira uwundi mutegetsi wewe ku ruhande. Ndababwije ukuri uzosanga ya buramatari ubwo butegetsi bwiwe tuzobusambura tubusambure neza cyane nawe nyene tumusambure. Ugaye buramatari ugaye watumye buramatari ubugaye n'uwatumye buramatari hariho abitwaza ngo jende mu mugambo uri ku butegetsi ngo wewe buramatari ngo wabaye nome par décret buraje nabaye nome par décret Ojego ni umugambo uri ku butegetsi ntuzontanga permanence aho naje weco rero uzombwira ngo sizo gutanga kuri permanence muri gihe biteze ko mutwara imigambwe bashe. Isaha imwe y'ijoro irarenze ku minota 45 hano muri studio turondanya n'amakuru twabateguriye. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana arasaba abajejwe indero bose uhereye ku muyobozi w'ishure gukora ibishoboka byose kugira ngo intebe zigugwe uko byategekanijwe, gutyo rero abanyeshure baronka aho bicara. Umushikiranganji François Habyarimana kabishikije mu gihe yari aramutse rero agirisha inama abakozi bakuru b'umushikiranganji ajejwe mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega, akamenyesha ko mu gihe amafaranga yagenewe ico gikorwa yosubira mu kigega ca leta byoba rero aragahombo kadasanzwe ku banyeshure hamwe n'igihugu. Ibijanye na za ngendo twagira muri uyu mwaka nyene mugabo mu kwezi kwa mbere aho twari twavuganye ibibwirizwa kurangurwa mu maguru masha. Ivyo navyo twabonye yuko hariho ivyo mwamaze gukorera ko mu ntara ni vyiza cane, mugabo twabonye yuko hariho nibindi mutarakorera ko kari intumbero twarayitanze. Tubasabe rero
muduze umurindi w'ibikorwa kugira ngo bijya byose twavuganye zijya ngingo zose twafatiye mu ntara zija mu ngiro. Aho novuga hariho ikijanye n'amadiplome, hariho ikijanye n'abayobozi batwara ajya amashure shingiro afise umwaka w'indwi kugera mu mwaka w'icenda, hariho ibijanye n'intebe eka mbere n'amasoko yo kugura intebe. Tubasabe mu bifate nka nkama hamwe ivyo bibazo tubitorera umuti burundu. Ngarutse cyane ku kijanye n'intebe, ntivyumvikana ingene leta yotanga amahera akaja muri komine kugira ngo abana bige bicaye neza, ayo mahera akananirana gukoreshwa agasubira mu kigega ca leta, abana nabo bakaguma bicaye hasi. Iryo ryoba ari kosa dukoreye abana kandi iryo bari kosa dukoreye igihugu. Tubasabe rero muje ku kivi kugira ngo intebe kurya zategekanije kugugwa zigugwe abana bicare neza. Umushikiranganji François Habyarimana amenyesha kandi ko mu mwaka wa 2030 ishure shingiro ryose rizoba rifise umwaka umwe w'abana bimenyerezamwo. Umushikiranganji aravuga ko yashimishijwe nuko yasanze abarongoye indero mu ntara biteguriye ko ico gikorwa coranguka. Kurikira kandi umushikiranganji François Habyarimana. Mfatiye kuri uyu mugambi wo guteza imbere igisata c'indero kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2030. Fatiye kuri iki gikorwa kijanye no gushiraho arya amashure yo kwimenyereza twita prescolaire, nanezerewe mbonye ingene banyakubahwa murongo y'indero mu ntara mwategekanije ingene mu mwaka uza tuzoshobora kugurura ayo mashure. Nkaba rero ndabateye intege kugira ngo koko umugambi wuko prescolaire ishobora kuja mu mashure yose, uwo mugambi uja mu ngiro. Nabonye yuko hariho bamwe koko babona ko hazokugurwa amashure menshi, hari n'abavuze bati gusa mbere n'abagira baheze, ariko hariho n'abandi bavuga bati haracariho ibibazo bona two kugura amashure make. Ariko iciza nuko mwese mwabonye yuko uwo mugambi ubwirizwa kuja mu ngiro ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2030 ishure shingiro yose izoba ifise n'iburi umwaka umwe wo kwimenyereza, no kuvuga ishure yakira abana bafise imyaka 5. Ivyo rero nkuko twabisezeranye zogenda birakogwa buhoro buhoro, mugabo mu mwaka w'ibihumbi 2030 bizobe vyagiye ku mashure yose. Tukiri mu gisata c'indero, myiteguro ikibazo ca leta co mwaka w'icenda wa shure shingiro nguriko igenda neza muri komine y'indero ya Bururi mu ntara ya Bururi nyene. Vyemezwa n'umuyobozi w'indero muri yo komine Hatungimana Richard, akavuga ko intonde z'ivyigwa zizorangira nk'inyuma indwi zibiri za mbere z'igice ca gatatu kugira ngo bace babandanya imyimenyerezo myinshi yo kwitegura ico kibazo. Mu gihe mu mwaka uheze iyo komine yafashe ikibanza ca gatatu mu ntara, ubu rero ngo bifuza ko yoronka ikibanza ca mbere uno mwaka muri ico kibazo. Imyiteguro ya konkuru muri komine Bururi turiko turitegura neza. Nk'ubu turamaze gukora amateste d'entraînement 2, dusigaje izindi 2 tuzokora imbere yuko dukora konkuru. Muri kino gihe abanyeshuri mu 9 bobo ntibazoja muri vacances, bazobandanya biga kugira duheze programme. Mugabo ihangiro twari twihaye ngaha muri komine nuko de programme ziherana n'igice ca kabiri. Rero nka hose nko mu mayinga nka 3 canke 2 amaprograma azoba yaheze tuce tutangura amarevision. Umwaka uheze mu ntara ya Bururi twari twabaye aba gatatu, mugatwe ko turakora kugira ngo tugarukane ikibanza ca mbere. Tumaze iminsi tugendera abo banyeshuri nyene mu 9 tuganira kugira ngo turabe iryo hangiro ko turishikira, hanyuma turavugana inyifato bogira ko boreka gusamara, hanyuma bakashira umwete mu kwiga, hanyuma bigisha nabo twabasavye yuko nabo nyene bo kwitanga muri iki gihe ca revision bagasubiramwo ivyigwa abanyeshuri, na cane cane aho abanyeshuri baberetse ko batatahuye. Abavyeyi nabo twabasavye yuko bokurikirana abana igihe baba bari muhira wabo, ntibaze barasamara gose, naho bigoye babakurikirane barabe ko bariko bariga, kuko umwanya wo gusamara bazowuronka baje ku nkuru. Muga muri kino gihe tukirindiriye ko bakora ku nkuru, babakurikirane barabe ko bakora mu vyigwa bari muhira. Ururimi rw'igiswahili rushobora rero gukoreshwa mu kuvuga no mu kwikenura, bivugwa rero na Irankiye Fiacre, icega curongo ishira hamwe ryo guteza imbere ururimi rw'igiswahili takukibu mu funyafunyo y'igiswahili. Mu gihe iryo shira hamwe ryari riramutse rero ritanguza icese ibikorwa byaryo, hakaba hari ku munsi wa gatandatu.
agasaba abarundi kudafata ukutariko ururimi rw'igiswahili nk'uko byahora kera ariko baboneho gushobora kurukoresha mu kwiteza imbere. Intumbero nyamukuru yirishira hamwe ni gukoresha ururimi rw'igiswahili atari kuruvuga gusa ariko ari kugira ngo umuntu yikenure nkuko kandi na nyine cibahira umukuru w'igihugu bivuga ngo umuntu wa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronka amahera. Rero twege twipfuza gukoresha ururimi rw'igiswahili kugira ngo umuntu wese aronke ico afungura n'umufuko uronka amafaranga atari kuruvuga gusa. Icivugo cyo kugurura ibikorwa nyezina cari dukoreshe igiswahili mu kukigira nk'urudandazwa kugira ngo twiteze imbere. Rero ico civugo twagifashe twisunze yuko abantu benshi yisaha mu Burundi baguma bavuga ngo nta kazi bafise kandi bafise ubumenyi. Rero twege igiswahili twahisemo kugifata nk'urudandazwa ko twacize tukakivuga kandi tukaba tubona rurimi rukenewe mu Burundi no kwisi yose na cane cane ko twamaze kwinjira mu shiramwe rya Afrika y'ubuseruko. Twahisemo rero kugira ngo dukoreshe ico giswahili nk'urudandazwa. Akabijya ka mbere tugiye kurushirizaho nuko twebwe tugiye gukoresha ubuhinga bwa none mu kwigisha ivyo bintu byose, haba kwigisha igwo rurimi rw'igiswahili, haba no gukora ibikorwa byo gusobanura indimi. Hako niko karusho novuga tuje kwereka abantu. Impanuro notanga ku bantu basanzwe bazi kandi bavuga urwo rurimi rw'igiswahili nuko bobanza kwitahura bakamenya ati uko igiswahili cyahora kiboneka mu myaka 200 irangiye siko kikiboneka. Rero babanze bihintumbero bavuga ati igiswahili ngomba kugikoresha kugira ngo ntungishe igihugu mu gutanga amakori nkuko biri mu ntumbero zacu, hanyuma babeho atawurinze kurindira ngo ndindiriye ko leta iza kumpa akazi. Hano niho dusoza n'amakuru twe twabateguriye. Reka ndabashimire gose mwe mwakurikiye kuva agitangura. Shimire kandi na Karori Bigirimana yatumye amajwi ashikira aho muherereye. Ano makuru mwashikijwe na Virginie Pia kayifuriza kugira ijoro ryiza murarahajyana.